erega hari ivyaha bidakurwaho no gusenga gusa ariko bikurwaho no kwisonzesha. Yesu yavuze ingwara, hariho n'ivyaha bidakurwaho no gusenga gusa bisaba kwisonzesha. None ivyaha vy'akaronda mwibaza ngo ivyaha vy'akaronda wibaza ngo no gupfa kukuva ko gusa? Oya, erega ivyaha vy'akaronda ni nk'umunyororo kuboshe. Ivyaha vyo mu amaraso kugira bikuvemwo birasaba gusenga no kwisonzesha ugashirako. Rero burya kubera ubu buremere bw'icaha kitumara inkomezi, urazi gutangura uri umunyenkomezi bikaza guhera uri goyigoyi. Kandi burya igikomeye ni iherezo ryawe. Kandi mumenye ntawuzi umunsi n'isaha ryo kurangiza kwiwe, ntawuzi umunsi n'isaha azoheza azorangiza. Kubw'ivyo rero bamaso teramira ubugingo bwawe, wirinde icaha kimara inkomezi. Pemporte ivyo uri kurakora, sinzi ivyo uri kurakora ivyo ari vyo, ariko ushobora kuba waradendebukiwe, waracitse intege, ugeze ahantu wumva umengo bireka. Erega n'icaha cakumaza inkomezi, n'abadayimoni bakumaza inkomezi. Bamaso, subira urabe iyo vyapfiriye. Ntumere nka Efurayimu. Nka Efurayimu abanyamahanga bamumaza inkomezi ntiyanabimenya. Oya, wewe subira urabaho vyapfiriye. Kandi utabonye hajya nyene vyapfiriye, nagira ndakubwire yuko ntibikunda, kuko umenya aho vyapfiriye niho wikunkumurira. Hariho umuntu yama yaguye mu busambanyi, birasaba kuhunga. Hariho abasanga basambana n'umuntu umwe nyene, kubera ko uwo muntu utomuhunga. Birashoboka wisonzeshe kugira ngo ubonye vyanse urabe Imana igushoboze. Ndakubwije ukuri ni wisonzesha rimwe kurasubirana kabiri. None ibindi byo ntituvyisonzeshereza rimwe kabiri gatatu kangahe mugira turabe ko twotabagwa. Icyaha ahubwo nicyo twari dukwiye guherako, kwisonzeshereza kugira ngo kituveko, hanyuma tubandanye gukora dufise inkomezi. Kubera ni wakora ufise inkomezi n'ibindi bizogenda neza. Ivyo wifuza ntuzorinda kuvyisonzeshereza, uzoza ubona Imana iciye inzira. Waruzi yuko kubera icyaha gituma Imana idutera ibitugu. Erega Samusoni ngo yagize ari kunkumura, Delila amubwiye ngo haba Filisitiya baraje, yamaze kumuboha agira ngo arabakira. Bibiliya ivuga ngo yagira ngo arabakira kwa kundi. Ntiyamenya ko Imana yamaze kumuheba, ntiyamenya ko inkomezi zamaze kumuvako. Imana yamuhevye kubera yamenye ibanga, kandi iby'ubuzima bwiwe vyari vyagizwe ibanga. Amena ibanga, Imana iciramuta. Nawe kubera icyaha Imana irashobora kuguta vyoroshe. Imana igutaye naho wikwisonzesha gute ntaco uronka. Ariko turi mu migenderanire myiza n'Imana, ni kuvuga atajwiri twagiriza ikibi, atacaha kiri muri twebwe. Ndakubwije ukuri uragwana intambara ukanesha. Kubera iki? Ubu uri mu nkomezi. Imana ibiri mu ruhande rwawe, ikaguha ama strategy yo kugwanya Satani nawe akaguhunga, ikaguha inkomezi zo kugwana n'ivyo biri imbere yawe ugashobora kubinesha, ikaguha inkomezi zo kunesha ico kintu kiguma kikwizingirako ubigakunda. Kubera iki? wafashe ingingo. Nuko rero ndakwinginze wirinde icyaha kimara inkomezi kiragahera.